ibisigarira vy'abantu barenga 1900, impuzu, ibisigarira vy'ibigwanisho n'amagufa yasyokotse nivyo vyatowe n'umugwi ujejwe gutohoza ukuri no kurekuriranira CVR imashitsi muri komine Giheta intara ya Gitega nk'uko uwo mugwi wabishikirije kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 4 Ndamukiza umwaka w'2020. Petero Karaveri Ndayicariye arongoye umugwi CVR avuga ko aho imashitsi bahakoreye bavuye ku Ruvubu ku musozi Bukirasazi aho batoye ibinogo rusangi 8 vyatawemwo abantu barenga 1300 hamwe n'inyabunyovu havuye ibinogo 3 birimwo abantu 902 bose bishwe mu mwaka w'1972. Ivyo vyabona abo bene gihugu nibo batumye dutora ibinogo 4 ngaha imashitsi. Ivyo binogo 4 nivyo twakoreyeko turategura mu majambo atomoye. Ibinogo 4 biri nyuma yanyu abo bicaye mu nyugamo y'iteka. Hari ibinogo 4 havuyemwo ibisigarira vy'abapfuye vy'abishwe bigera 1971. 1971 muri ivyo binogo 4 vyo ngaha imashitsi. Ariko mu nyumve neza, harabantu batawe mu binogo, imashini zirabacako barafurira ubwa mbere, bongera baratamwo abandi barafurira ubwa kabiri. Bisigura ko hari abantu ngaha inyuma yanje ndiko ndavugira bacitse ifu ubunwenwe, nabo nyene twarabayoye bari mu magunira, kuko hari abantu batakiboneka amagufa, imitwe yacitse utumanyu. Aho inyuma yacu rero hari amagufa aboneka, hari n'amagufa y'ivu twashize mu magunira. Twebwe tubafata ko ari abantu nibo twaje kwibuka nk'uko twabigize ku Ruvubu. Ku Ruvubu natanguriye hari ibinogo rero 8 vyaheze gutegurwa. Twakuyemo ku Ruvubu abantu bashika 7,346,48, naho nyene nongeye ko yamagunira y'ivu y'abantu bacitse ubunwenwe. Turiko turakorera ngaha imashitsi, abaturuka ngaha barahazi, mu 72 ngaha hari shamba. Izi nzu za Irazi zaje inyuma. Ivyabona vyatuzanye ngaha turabishimiye, nk'uko dushimira batweretse ivyo ku Ruvubu. Hanyuma duteguye ngaha twaramenyanye n'abene gihugu, baca batubwira bati nimumanuke naho hepfo. Aho hepfo mu mwonga hafi y'imirima y'umuceri hariho agacimbiri kitwa Nyabunyovu. Nyabunyovu twatoye mu murima w'imyumbati ibinogo 3. Ivyo binogo 3 umanuka uja ibugendana ni mu bubamfu murima w'imyumbati. Ibinogo 3 vyavuyemwo abantu, ibisigarira by'abantu bigera 902. Naho nyine muze murongera ko yamagunira y'abantu bacitse ubunwenwe. Mu nkuka y'imisa yo gusabira abo bitavye Imana bagandaguwe, umusaserdoti yishimikije inkuru nziza ya Yohani ikigabane ca 11 akarongo ka 25 na 26 yasavye abaraho kurema no kwizera, kuko uwemeye Imana adapfa akagirire. Aca asaba abaraho kurekuriranira no gusubiza hamwe. Abacu ntibapfuye ahirire kubera uko kwemera dusanganywe twese.
ntitwatandukanye, turagumana mu Mana nzima kubera Kristo. Uwo Kristo yababaye, arapfa, adupfira mbere ku musaraba, arazuka, atsinda urupfu gutyo. Urupfu bavukanye ntugifise ijambo rya nyuma. Niko twagumana n'abahisi bacu ko twunze ubumwe kubera Yezu Kristo abutwungira. Kristo yakurwa uruhome rw'urwango. Kristo tumubona rero mukura uruhome rw'urwango ari umunyakigongwe. N'umunyakigongwe nk'abana se, n'umunyakigongwe nk'abana umutima mweranda. Turamubona ari ku musaraba asabye ikigongwe abariko baramwica nabi, ati dawe bagira ikigongwe ntibazi ico bakora. Kristo umunyakigongwe atwigisha natwe kuba abanyakigongwe. Mu kwibuka abacu nk'uko babigize, abacu bashengeye n'akaryo mbere ko gusaba ikigongwe Umukama aduhaye. Tugire ko mbere dusaba n'ikigongwe abahisi bacu, kuko turasesereje, bafuye urwango tubafitiye. Dusaba ikigongwe, twigireho bavukanye kurekuriranya no gusubiza hamwe. Umupfasoni umwe mu babuze avuga ko yamenye ibisigarira vya se wiwe, asaba ko bakoze ayo mabi bobasubiza ivyo babanyaze nyuma yo kugandagura umuvyeyi wiwe. Jewe rero ngasaba nti abo baba bashaka guhumuriza umuryango wa Ngendakumana Crete, yofasha kugira ngo dukomoregwe ibisigiye dusigiye. Jewe maranye urubanza muri Sentebe imyaka 7. Urubanza rwaracitse rutacitse rumaze umwaka wose mu mwiherero. Sinzi igituma ndashobora gusobanuka, sinokwibaza ko rya zina ry'ubumenje niryo nguma ngarukako. Cyo basaba abo bahari bagomba gufasha umuryango wa Ngendakumana Crete, data atakibi yakoreye igihugu. Petero Karaveri Ndayicariye arongoye umugwi Sever akavuga ko mu Burundi amahoro n'ubumwe bidashoboka mu gihe hakiri ibinogo rusange hirya no hino. Uburundi bwacu bwifuza amahoro, bwifuza gukira, bwifuza kubohoka, bwifuza kuva mu maganya, bwifuza kuva mu kabonge, bwifuza kurira, bwifuza kugandara, bwifuza kuganduka. Ivyo ntibishoboka tugendera hejuru y'ibinogo vyatawemwo abantu. Ari amahoro, ari umwe hagati y'abarundi bizofata imizi bihereye ku ukuri kubohora abarundi bose, kandi ukuri gufasha abarundi kunwana. Mwamenya ko umugwi Sever utohoza ukuri kugwimo gwabaye mu Burundi kuva mu mwaka w'1885 gushika mu mwaka w'2008.